Shalom shalom ndabaramukije mwese nizira ko mugwe neza ndasuye kandi kubaha ikaze mu kiganiro intahe y'ukuri cyo kuri uno munsi n'ubuntu budasanzwe nakaryo kadasanzwe niba kweri geretse ku rindi Imana yasuye kuduha kugira ngo dushobore kuyaga namwe tugiranira ibihe byiza byo kuyaga ku ijambo ry'Imana kuko muri kino kiganiro nkuko bisanzwe tuyaga ukuri kwijambo ry'Imana uko ijambo ry'Imana rivuga ngo muzomenya ukuri nako kuba kwidegemvya rero iyo turiko turayaga kukuri tuba twiteze yuko hari ukuri kanaka kuza kugabugwa muri kino kiganiro kandi uko kuri kuza gutuma umuntu yakumvise yidegemvya kubera ukuri yamenye kuko hari ibintu vyinshi bisaba yuko umuntu amenya mu kiganiro giheruka twarayaze ku kintu bita agaciro k'imigenderanire twarabonye ko kandi ari naho tuza kuvandaniriza twarabonye yuko vy'ukuri hari ibintu vyinshi mu bana b'Imana dutegerezwa kwiga tukamenya kuko kumenya gusa canke kwiga gusa canke kumenya gusa ko Yesu yapfuye ni vyiza kumenya ko Yesu yapfuye ni vyiza ariko kugarukirizaho hari ubuzima kanaka utazogaragaza kandi wategerezwa kubugaragaza ariko karinda uva kuri nosi utarabugaragaza hari ibintu vyinshi bigusaba kumenya kugira ngo ushobore kubaho mu buzima buganje kuri nosi kimwe muri ico ni naco turiko turayaga nico bita agaciro canke ubushobozi bw'imigenderanire canke ubucuti mu congereza twokwita relationships donc agaciro k'imigenderanire ni ikintu gikomeye dutegerezwa kwiga nk'abana b'Imana rero ndabaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi mu kiganiro cy'uno munsi tugira tubandanirize aho twagarukirije ubutaha kandi tunafatiriyeho n'akaryo dusaba imbabazi ku kiganiro cyo ku munsi wa kabiri tutashoboye gutanga hari kubera ko hari akagorane gatoyi kabaye ariko Imana ishimwe kuno munsi vyakunze tukaba tubandanya n'ikiganiro cyacu mu kiganiro rero cyacu cy'uno munsi tugira tuyage tugira dutangure novuga ati fondation umushinge wa kino cigwa n'ubwahe bwoko bw'imigenderanire canke n'ivyaye bintu canke nabaye bantu dukwiye kugiranira ubucuti kuko twarabonye yuko ubucuti bwose subwo kugira twarabonye ko ubucuti bwose subwo kugira hari abantu bo kugira nabo ubucuti hari n'abandi atarabo kugirana nabo ubucuti na niyo mpamvu bidusaba ko tumenya ubwoko bw'ubucuti canke n'abantu n'ubwaye bucuti dukwiye gushiramo ingufu kuko hari imigenderanire kanaka tujamo ugasanga ni dusambura hari n'indi dushobora kujamo ugasangira tubaka mu kiganiro giheruka nimba utarakiraba ndagusabe uje muri ntuzenya urabe hari ikiganiro twashizeho ubuheruka byo gufasha kugira ngo ushutahura na bino tugira tuyage ego mu kiganiro giheruka twarabonye ko burya imigenderanire ni ikintu gikomeye umuntu akeneye mu buzima kandi twarabonye ko imigenderanire ni ikintu novuga ati imigenderanire ifise agaciro nka kujya kwa amafaranga arashaka kugutuma uri urara ufungoye nico kimwe n'imigenderanire hari umuntu ataba afise amafaranga ariko afise abantu abo bantu bagatuma uwo munsi ararari afunguye amafaranga hari ahantu atogushitsa ariko imigenderanire yo gushitsa hari ibintu amafaranga atokuronsa ariko kubuzinanye n'abantu kandi abantu bafise nubwo ati abantu b'igiciro ku buzima bwawe bishobora gutuma ushika aho novuga ati amafaranga atogushikana rero kuri uno munsi tugira tutangure tuyage ubwoko bune uno munsi turayaga ubwa mbere hama mu biganiro bizokurigira tuzogenda turabandanya niyo imigenderanire dukwiye kugira mu buzima novuga ati ubucuti n'ubwaye bucuti dukwiye kugira mu buzima icya mbere ni ubucuti n'Imana urashobora kuvuga ati niye nkwiye kuhera mu bucuti ubuheruka twaravuze ko hari ibintu hariho novuga ati imigenderanire dukwiye kubaka abantu bikimazi hari n'indi migenderanire tudakwiye kubaka ariko hamwe n'ivyo byose hari aho dutegerezwa guhera kubaka ubucuti n'Imana buno bucuti imigenderanire n'Imana ni nk'isoko twovuga ngo ni nk'isoko rivomera iyindi migenderanire yose kuko uno munsi ndibaza uramaze kugera ahantu umva umuntu akubwira ngo abantu ni babi ngo abantu bameze uko igituma ivyo vyabaye ni kubera ko yashize ivyizigiro vyo kubana yizeye ubucuti afitanye n'abantu yuko hari ahantu kanaka buzomushiza hama ubwo bucuti burahemuka ubucuti bw'abantu burashobora guhera ubucuti bw'ibintu burashobora guhera ivyo tuzobibona ni mu biganiro bikurikira ariko ubucuti n'Imana ni ubucuti bukomeye kuko ubu bucuti buvomera ubundi bucuti bwose ijambo ry'Imana rivuga ngo aravumwe umuntu yizera abantu kubera ko
kwizera abantu bisigura ngo yashize kazoza kiyo, ko twarabonye ko ubucuti n'ikindi kintu gishobora kudefinisa, gishobora kuranga canke kwerekana uko kazoza kawe kazoba kameze, kuko iterambere ryawe rirafatanye n'abantu bagukikuje, n'abantu mufitaniye ubucuti. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ugendanye n'incabwenge ucika incabwenge, ugendanye n'ibifu naho ubucika igifu. Kugira ubugenzi ni kugiranira imigenderanire, ko twarabonye yuko hari imigenderanire myinshi. Hari imigenderanire ugiraniye hagati y'abavyeyi n'abana, imigenderanire iba hagati y'abubakanye, ubucuti canke imigenderanire biba hagati y'umukozi n'umukoresha n'ibintu nk'ivyo. Rero kugendana n'incabwenge bikugira incabwenge, kugendana n'ibijuju bikugira ikijuju nyene. Rero kugiranira imigenderanire n'Imana niyo soko rya vyose. Wotuma wirengagiza iyindi migenderanire yose, wotuma wirengagiza imigenderanire wogiranira n'abandi bantu bose, ariko ukabashira ukemezwa ukagira navuga ati kukaba sirko novuga ati ino migenderanire ubuno bucuti hagati yawe n'Imana buhari. Kuko abantu benshi turagerageza kubaka imigenderanire hagati y'abakoresha badukoresha, hagati y'abantu hagati, kubera ngo tushobore kuganya confiance, dushobore gutsindira novuga ati ubwizigirwa mu maso yawe. Ugasanga urashobora gukora amasaha 20 kugira ngo ushobore kwemeza boss yawe yuko uri umukozi mwiza, ko biri novuga ati tuzobibona mu bivyigwa bikwirikira yuko vy'ukuri biratuma imigenderanire hagati yawe n'umukoresha iba myiza. Ariko iyo migenderanire yose twogira, ubwo bwigoro bwose twogira novuga ati mu kubaka imigenderanire kanaka, dukwiye kumenya neza yuko imigenderanire yacu n'Imana yubatse kandi yubatse neza. Imigenderanire n'Imana ni ikintu gikomeye cyane, kuko niyo soko y'ibindi bintu byose. Tugiye gusoma mu Migani igice cya 16 ku murongo w'indwi, baravuga ngo inzira z'umuntu iyo zihimbaye Uhoraho ngo atuma n'abansi biwe buzura nawe. Imana niyo yonyene ishobora gutuma abansi bawe buzura nawe. Imana niyo ishobora kuzana abantu bikimazi ku buzima bwawe. Imana niyo ishobora kukurongora. Dawidi yavuze ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena. Kubera ko iyo ufitaniye imigenderanire myiza n'umuntu, nk'akarero je ndafise abantu dufitaniye imigenderanire myiza, ubucuti dufitaniye ubucuti, afitaniye ubucuti hagati hari ubucuti bwiza, canke imigenderanire myiza hagati yanje nabo, ntibashobora kwemera ko hari ikintu kibi kimbako. Babona baraza bakamburiye bakambira ati Joseph, ibino bintu urimwo, ibi bintu uwo muntu kanaka wemeye kwifadikanya bishobora kukuzanira ingaruka, kubera ko baratahura, barankunda, bafise urukundo hagati hari urukundo hagati yanje nabo. Rero iyo ugiraniye imigenderanire myiza cyangwa ubucuti n'Imana, bituma Imana iguhishurira abo ukwiye kwifadikanya nabo, abo ukwiye kutifadikanya nabo. Rero igihe cyose ureka ubucuti kanaka cyangwa imigenderanire kanaka irengera imigenderanire ufitanye n'Imana, uba uri kuzana akaga mu buzima bwawe. Kuko abantu barashobora guhinduka, ibintu birashobora guhinduka, ariko Imana ntishobora kuguhemukira. Imana ntishobora guhinduka. Na niyo mpamvu urema ubucuti, wiyumvira kurema imigenderanire myiza n'abantu n'ibintu n'ibiki n'ibindi, heranga umushinge no kugiranira imigenderanire myiza n'Imana. Kuko kugira imigenderanire myiza n'Imana cyangwa ubucuti n'Imana ni nk'isoko rivomera iyindi migenderanire yose ukora. Uno munsi urashaka kumbwira urashobora kuba wari uri ahantu novuga ati ushobora guheba kuja gusenga kubera ko udashaka ko mwopfa ubusa n'umukoresha. Ni vyiza gukora, ariko menye yuko vy'ukuri n'Imana irakeneye umwanya, n'Imana irakeneye yuko imigenderanire yawe nayo ikomera. Ugiye kuraba nta bantu bubatse imigenderanire ikomeye bayubakiye mu kivunga. Igihe cyose imigenderanire ikomeye yubakirwa ahantu bita muri sinzi ukuntu kivuga, muri mwibanga, yubakirwa mwibanga. Abantu babiri iyo batangiye kugendana ari babiri gusa, atahundi ari hagati yabo, bisanga ubugenzi bwabo bugenda burakomera. Intimite ishoboka mu gihe novuga ati imigenderanire cyangwa ubucuti bukomera cyane iyo mugiranira imyanya mu bana muri babiri gusa. Rero iyo ufata imyanya uri kumwe n'Imana, wisanga wagize ubugenzi bukomeye, kuko umenya byinshi kuri yo naye kamenya byinshi kuri wewe. Kumenya Imana isanzwe izi byose kuri wewe, ariko nawe urakeneye kumenya byinshi kuri yo, bituma uyizera cyane. Kandi kuyizera cyane niko naye kugirira ivyizigiro cyane. Uno munsi hari umuntu udashobora guhereza
biguhereza udashobora kurungikana miliyoni kuri banki nimba ufise canke ibihumbi 10 kuri banki nimba ubifise canke ushobora kurungikana ibihumbi amahera kanaka canke ibintu kanaka ku muntu kanaka ko ntumuzi neza ariko hariwe wa wundi muzinanye wa wundi muyaga imisi yose wumva naho yo bibipapuro vy'iparcelle yawe wo bimuhereza akabisigarana rero Imana izokuzeza byinshi bivanye n'ubucuti mufitaniye ugiye kuraba hari abantu benshi muri Bibiliya Imana yagizeze ibintu bikomeye kubera ko ubucuti bari bafitaniye nawe nk'akarorero Imana yaranse kubomora Sodomu ni Gomora kandi bari mu vyaha kubera ko itarabaza Aburahamu yategerezwa yavuze ati mfitaniye ubucuti bwiza na Aburahamu ntegerezwa kuja kumubaza ntegerezwa kumenya avi uko abibona hari ingingo kanaka Imana idashaka gufata mu muryango wawe mu gihe mufitaniye ubucuti itakubajije ibanza kukubaza kubaka ubucuti n'Imana niryo soko ry'ubuhigwe bwose kuko ubucuti bwose ukubaka Imana itarimwe uburi kuratakaza umwanya ijambo ry'Imana muri Zaburi riravuga ngo uhora atari we yubaka inzu abayubaka bose baba bariko bararuhira ubusa uca wumva yuko vy'ukuri ibintu byose wogerageza gukora mu buzima bwa udafise buno bucuti udafise ubucuti n'Imana uburi kuratakaza umwanya na niyo mpamvu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe biringira amagari n'amafaransa abandi biringira ibigirwamana byabo ngo ariko twebwe twizigiye Imana yacu rero ubucuti bwa mbere utegerezwa kuba ufise wishimira ubwo ati ndafise relation ndafise ubucuti kandi ndafise imigenderanire kanaka ishobora kumvugira ibi imigenderanire n'Imana abantu barashobora gukwama umuntu arashobora kugusezeranira kandi yari yiteze wari uzi yuko ufise umuntu kanaka zo kuvugira kanaka quelque part ahantu kanaka hakagera ico gihe iyo kuvugira ugasanga ntakiriho hakagera ico gihe yo kuvugira ugasanga ntakiri wa muntu akomeye nka cagiye wari ucishimira niyo mpamvu ubucuti n'Imana nico kintu ca mbere dutegerezwa gushirako inkomezi zacu n'ivyiyumviro vyacu vyose rero buno bucuti n'Imana bwubakwa gute ubucuti n'Imana bwubakwa hakuya ubundi bucuti bwose bwubakwa nta bucuti bubaho atakwiyaga kubaho abantu bose uzi yuko mufitaniye ubucuti nuko muyaga uzurabe iyo umaze igihe kinini utayaga n'umuntu wisanga wamwibagiye ariko abagenzi bawe imisi yose wama witeze kumenya ni giki gishasha niyo mpamvu turabazanya wiriwe gute umeze gute ni giki gishasha mu buzima bwa ni giki no mwanya uri kuravuga ni giki ibintu bibona gute muri no mwanya ico ni ibintu menga birasanzwe mugabo ni ibintu bikomeza ubucuti rero n'ubucuti n'Imana bwubakwa mu kuyaga nayo ntushaka kuvuga yuko wogira ubucuti n'Imana utayaga nayo kuyaga n'Imana naho ni gute gusenga ni ikintu gikomeye cyane kandi dutegerezwa kumenya rimwe na rimwe yarigiye tuvuga ati ari numva umenga ndarushe sinshobora gusenga ibintu nyibyo ariko gusenga ni discipline nta muntu numwe asenga novuga ati yoza akavuga ngo je ndasenga ngo kandi gusenga biroroshe twese turazi yuko bigoye kandi gusenga by'ukuri biragoye ariko jambo ry'Imana rivuga ngo shobozwa byose n'umi nkomezi rero tuvuze ngo dushobozwa byose no duha inkomezi hari intambwe kanaka umuntu ategerezwa gutera mu buzima utegerezwa kuba ufise ni rya rusenga apana gusenga kubera ko hageze kuryama rimwe na rimwe hariyo nk'ikosa dukunda gukora abantu benshi ugasanga urafata ngo amara nk'amasaha abiri ku telefone uri kurayaga n'abantu uri kuraraba ama video ibintu vya trendinze isi uri kurayuzuzamo wejeje hasiga ahandi umvise itiro rya gukubise ugaje batireka rero nsenge ukacutangura mana ndakwese rino joro hari n'igihe utibuka yuko waravuze yame canke wayivuze kubera ko gusenga ofisi itiro hahandi wumva umenga yuko warushe wakoze uri umunyeshuri wize wahejeje wumvise vyanse gose hageze yuko ari usenga amasengesho yobaka ubucuti n'Imana si amasengesho nka kujya kw'abagenzi iyumvira umugenzi yoza imisi yose arushe handi akubwira bite muhungu umeze neza uze kumfasha umfashe bino bintu uwo muntu yona hava akakurambira ariko nuko Imana nyene itaturambirwa ariko yamidukunda kandi yamayiteze ko twihana rero ubuzima bwacu bw'amasengesho butegerezwa kuba ari ubuzima bufise ni rya rusenga gutegura umwanya usenga umwanya uri novuga ati ukorohereza uvuga ati umwanya mba nafise itiro umwanya ndashobora kwicara hamwe nkasenga hama ukavuga ati okay ndaza gusenga kameme gende vyibuka nkitangura gusenga nararabisa nkaraba mu minota 5 kugira ihere cyabi kibazo ariko nagenda kura bukebuke haraho ngeze kandi hariho nandi ndiko ndagera rero uno munsi reka tugere ahantu tuvuga ati okay hari amasaha kanaka isaha ndategerezwa kuba ndiko ndasenga ugiye kuraba muri Bibiliya hari ahantu bavuga ngo isaha yo gusenga igeze ngo Petero na Yohana ngo baja gusenga hari amasaha yo gusenga mu buzima bwa
ni rya isaha yo gusenga. Urazi amasaha yawe yo gusenga usenga ryari, kandi hari amasaha usengera hamwe n'abandi, hari n'indi masaha uba uri kumwe n'abandi. Yesu hari igihe yasenga ari kumwe n'abigisha, ariko hari n'igihe byaba ngombwa babwira ati mundindire ngaho gato ndagiye gusenga. Ni rya rusenga uri kumwe n'Imana wenyene ubizi, ni rya ruhimbaza uri kumwe n'Imana, ni ryari ufata umwanya uri kurasoma ijambo ry'Imana, apana kubera ko bakubwiye ko ari uzopartage muri nondwe, apana kubera ko hari ibindi, oya gusa kubera ko ushaka kumva iki jambo ry'Imana rivuga. Ku bagenzi bacu, ku bantu mufise abagenzi, ndazi iki kintu mwogishigira naye, hari igihe umwandikira bite uzi yuko atacu ufise muza kuvugana, ata kintu kiri ikomeye canke wateguye ko muza kuyaga, ariko gusa kubera ko n'umugenzi ushaka wiriwe gute, bimeze gute, aho nyene ukisanga mwaronse ivyo muvuga, kuko n'ubugenzi. Abagenzi ntibigera babura ivyo bayaga. Rero ni wagira ubugenzi n'Imana ntuzobura ivyo yibwira, uzokwa mufisi ivyo yibwira, nayo izokwa mifisi ivyo ikubwira. Kwanza ya mifisi ivyo ikubwira, ahubwo niwe udafata umwanya wo kuyumviriza. Hari abantu benshi usanga bariko bari planta bidoga ngo Imana je nimvugisha, ngo ivugisha abandi. Impamvu itakuvugisha nuko wase kuyumviriza. Imana yamivuga mu ijambo ry'Imana niri Imana uko yari rejo nuno musi ni kwiri mu ijambo ry'Imana, ibifise byinshi byo kuguhishurira, ariko kenshi ugasanga wahitaye. Rero nimba ushaka kubaka imigenderanire n'Imana, ubwa mbere na mbere imigenderanire yubakirwa mu n'ijambo, novuga ati imigenderanire yubakirwa mu kiyago. Nta migenderanire cyangwa nta bucuti bwigeze buba ubukomeye mu bantu batayaga. Abantu batayaga badahura ngo bisange barabaye ngo inshuti, kandi nta bucuti bwubakirwa mu kivunga. Uzurabe umuntu mwama muhurira, novuga ati kuri eglise gusa, naho mushaka mukazamura y'amasaha 10 cyangwa abanyeshuri mwigana, ku bantu mwaciye ku ntebe y'ishuri murabizi, murashobora kuba mwiga muri 10 muri 15, mwama mwirigwana, mwama muri kumwe, mugabo muri abo bose umugenzi akomeye cyane muri abo bose ugira ni wa wundi ishuri riheze mwicara mukisanga muri babiri muriko murayaga. Rero nta migenderanire yubakirwa mu kivunga. Imigenderanire yose ikomeye yubakirwa mu ibanga, muri intimite, muri abantu babiri mwenyene, niho imigenderanire yubakirwa. Iyo n'imigenderanire n'Imana ntiyubakirwa ku rushengero. Nivyo biragufasha kumenya Imana mu zindi ngezo, ariko saho bubakira imigenderanire n'Imana. Imigenderanire n'Imana yubakirwa mu bwigobeko, nayo nyene ukagenda nyene. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uba mu bwigobeko bwisumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose. Mu ijambo rimwe azokwama abona Imana ishobora byose mu buzima bwiwe. Rero nimba ushaka kubona Imana ku zindi ngezo, uja mu bwigobeko, hahandi atabandi bahari, ikaba ariyo muyaga. Iyo ni inzira ya mbere yo kumenya Imana canke kugiranira ubucuti n'Imana, kuko uko muyaga urukundo canke ibindi byose, abantu bose novuga ati no musi twavuga ko bakundana, genda ubabaza uza gusanga baza kukubwira ngo twatanguye turi abagenzi, twatanguye tuyaga. None byagenze gute? Hari ahantu twageze kubera novuga ati ubugenzi twagize, twisanze twarakundanye, twisanze umuntu ridashobora kurenga ntamuvugishije, kubera ko uburyo tuyaga nagenda mumenya, nagenda sanga, nagenda mudekuvura, nasanze ari umuntu w'ikimazi bidashobora gukunda ko nomara umunsi toyaze. n'Imana nuko nyene. Imana nta bugenzi bukomeye n'Imana uzogira mu gihe udashaka ko muyaga, mu gihe ikurondera ntirya rusenga ngo Adamu Imana yaraza kumuraba ku kagoroba, wowe iza kukuraba ni uno musi yoshaka kuza kugutora, izoza kugutora sanga urafise amasaha yo gusenga ntirya rusenga. Ayo masaha rero ntiyanegrije, kaba ariko kanya kawe uvuga ati aya masaha mba ndi muri presence y'Imana, kandi Imana iba yiteze kuvugana na. Kino ni ikintu cyo dufasha kubaka ubucuti bwacu n'Imana. Hari ibintu byinshi byo dufasha kubaka ubucuti n'Imana, nko gukoranira hamwe n'abandi. Icyo nacyo ni ikindi kintu, ntunegrije gukoranira. Hariho gusenga wenyene, gusoma ijambo wenyene, kindi nacyo ni gukoranira hamwe n'abandi. Hari abantu benshi no munsi twavye gukoranira hamwe n'abandi, tuvuga ati umenga ntacyo bimaze, ariko gukoranira hamwe n'abandi ni kimwe mu bintu bituma umenya Imana ku zindi ngezo, kuko aho mugenzi wawe agejeje mu kumenya Imana si ugeze, arashobora kukubwira urundi rugezo rw'Imana utaruzi, bigatuma kugurura amaso kwimenya gusumba. Rero na niyo mpamvu turakwiye kuza turakoranira hamwe n'abandi. Hari ibintu byinshi twokora, ariko no musi reka tugende kubana n'Imana, kuyaga n'Imana biciye mu masengesho hamwe no gusoma ijambo ry'Imana, ndetse no guhimbaza, himbaza uri wenyene
uyihimbaza uri kumwe n'abandi uri mu rushengero ariko mu burere bwose uyihimbaza. Kindi naco gikomeza ubucuti n'Imana arico tuza kurangiriza ko ni ugukurikiza ivyo Imana yakubwiye. Hari ibintu byinshi ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuri mugezemwo kuba ariko mugenderamo. Hari ibintu byinshi uno munsi Imana yakubwiye, hari ukuri kanaka uzi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwarasutswe, ngo ubwo buntu butwigisha kwitandukanya n'ibidahimbara Imana vyose. Uno munsi hari abantu benshi bakubwira ati narakijijwe naho nokora ibibi bituma ngo nta ngorane. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ati nimba vy'ukuri utahura ubuntu ukwiye kumenya yuko ubwo buntu bukwigisha kwitandukanya n'ikibi cyose, bukakuha kumenya ivyikwiye. Ijambo ry'Imana ryo rivuga, Imana yabwiye Yeremiya ngo niwarobanura ivyimbura kimazi mu vy'ikimazi ngo nzokugira ijwi ryanje, nzokugira umuvugishwa nanje. Rero Imana ibishaka kugukora, kukugira ikintu gikomeye, kukugira ijwi ryayo, kuburyo uvuze abantu bati vy'ukuri hari ijwi ry'Imana twumvise muri wewe. Ariko ingorane haracari ivyimbura kimazi, mu vy'ikimazi biracavanganye. Rero icyo Imana ishaka nuko utandukanye ivyimbura kimazi n'ivy'ikimazi, hama Imana ishobore kukuvugisha, Imana ishobore kugukoresha. Rero ibi ni ibintu dukwiye gushiramwo, novuga ati gutangura gukorera ko mu buzima bwa. Nimba hari akarere wari ufise unegrija umwanya wo gusenga utahora uha agaciro, igusoma ijambo ry'Imana utahora uha agaciro, gusenga utahora uha agaciro, gukoranira hamwe n'abandi utahora uha agaciro, ndetse no kudakora ico ijambo ry'Imana rivuga kandi usanzwe ubizi, hari urugezi warumvise waramenye ko vy'ukuri hari Imana ikugomba ugahitamo gukora ibitandukanye. Rero no munsi ni igihe cyo gutangura gushira ubuzima bwacu novuga ati ku rutonde, kuko ivyo bituma ubucuti bwacu n'Imana bwiyongera, tunayimenya gusumba. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo abamenye Imana ngo barakomera cyane, bagize gukomera bagakora ivy'ubutware. Rero ndabashimiye, aha niho turangirije icigwa cyacu tuno munsi. Tukaba turayaga ubucuti, kugira ubucuti n'Imana. Mu cigwa gikurikira tuzoyaga ico ubundi bucuti dushobora kugira mu buzima. No munsi twabonye ko dukwiye nka fondation nk'umushinge kugira ubucuti n'Imana nka ryo soko rya vyose. Mwarahezagiwe naho butaha.